iri si twebwe abapastori bato bato tubitumwe n'abungere barongoye amashengero ya Pentekote 15 kuko nibo baca inama. None abungere barongoye amashengero ya Pentekote 15 batubonere iki mw'ishengero, bariko badufasha iki? Mw'ishengero rya Pentekote ryo ku Mugara canke mu bubwiriza bwa Mugara muri sikirisare ya Mutambara, abanyaburuhukiro muratwumva, abo kwiteba muratwumva. Umupasiteri wo mw'iryo shengero aribaza ati kubera iki abungere b'amashengero ya Pentekote nk'uko ari 15 bataja hamwe kugira ngo bakemure ibibazo biri hagati yabo. Mu nyuma arabwira ishengero ati turirire Imana kugira ngo ikize imitima yabo barongozi, ibagendere kugira ngo basubize hamwe. Ubu rero akaba ari ubutumwa bukomeye cyane buva hariya mw'ishengero rya Pentekote canke mu bubwiriza bwa Mugara. Murazi yuko twaheruka kubashikiriza n'indi message y'umwungere wo ku Mugara avuye mu Gacerere. Reka twumvirize rero uwo mupasiteri ahavuga mu majambo akomeye, akavuga ati ndabivuze, ati ndazi yuko no kubizira nshobora kubizira, ati biragaragara yuko dusigaye dutinya kuvuga ukuri ngo twopfa. Aha muraza gutahura rero ko vya bintu bitoroshe aragatwe. Aka karirimbo turasubira tukabashiriremwo mu mpera z'ubutumwa bw'umupasiteri. Iri si twebwe abapastori bato bato tubitumwe n'abungere barongoye amashengero ya Pentekote 15 kuko nibo baca inama. None abungere barongoye amashengero ya Pentekote 15 batubonere iki mw'ishengero, bariko badufasha iki? Erega nitwahora naho nyene tutabize, Imana izotubona yuko umenga nta kintu tumaze. Ishengero rikwiye kurya kuza kumva ngo ishengero ryiciye n'ibice habaye J11 J4 ariko byarabaho, ariko mwari kumva rero bigisambuka kubera nagenda tumva hejuru avuga n'abapasiteri bamwe bati we wihehe jewe ndi muri Yesu, jewe muri Yesu kandi n'ubu jewe nakubwiye ndi muri Yesu, sindi muri J11 sindi muri J4 aho mwihana nta keyari. Rero ni ikintu gikomeye mwumvise akadome
bongeyeko ubudome bongeyeko naho uba rukoya imashini nikwemerera baca bakubwira bati wewe si wewe ubundi ntabwiye gukora ntabwiye hazako akantu gatoya k'indome ukuvuga rero iyo je bongeyeko iyo ni kipentekoti iwacu kubera je aho je niyana nta je ariko hari pentekote gusa none nibaza uko twimirije wakira umunsi mukuru wa pentekote itariki 8 z'ukwa gatandatu mbega tuzovuga ngo iki mbega bazovuga ngo iki je nzovuga kuko sinigurije ni muri pentekote none tubwire ngo iki ngo duhave dufata n'akanya tuhaguke tugisengere ishengero riraguwe riri mu kaga kandi tutawemwo n'abaturongoye tutawemwo n'abungere bacu barongoye amashengero bakaridutamwo barizana nanjye ndaraba kuko nanjye ndaraba abungere b'amashengero ndabafise amatsinda abungere b'amashengero barongoye ikiremba hararongoye umwungere Madengo Abidone nari kumubwira none batashe harakaga bari kumve ngo je kuva babaho bari kumve ngo hari je yari Beneko hariya mu Kayogoro hararongoye uwitwa Samiye n'uwa kabiri witwa Kayagaruka hari je mumvise yari Beneko kumugana amaze kurongora batari bake baturumaye nuko n'ubundi bagasigi barongora urarengana haza Rurageze na Lazaro urarengana haza Unise na Lazaro aragenda haza Barankunda na Simoni mu nyuma Unise aragenda haza Barankunda na Simoni na Pasiteri Jonathan none hakiri ba Rurageze bawise hari je mumvise abanyamugana hari je mumvise ndabona ariko ku butumwa aramba ngaha bagashabana mu bigega abanyede bashobora guca bafata mu nama ariko bafate navuze ibyo si kugira bafate navuze kuko umukozi w'Imana na twiteguye abaririmbyi baririmbye toririmba ngo muze bamubanjirije muze bamuciye umutwe natwebwe abakozi b'Imana ntitwatinda gucibwa imitwe no kubambwa ducuritse ngo ni ubwoba tuzopfa nabi dukwiye rero kwitegura gupfa neza no kubambwa namwe muri Malawi umunsi umwe nshitse ku rubibi rwa Malawi na Tanzania baramfata mvugishije amahera muri yanuze maze bakunjira kuvuga atari kutuzere bajya bakunjira sinisha ku bintu bya leta zakunjira abantu batabara abapolisi kubera iki baranyinjiza uje gufungwa banyinjize uje gufungwa injirayo sanga umugabo barambagize ngaha nanjye barambaza bati wewe zana amadolari gusa agifise ibyangombwa ndagira kumva ndayizi maze umukuru wakoze uti amadolari mwe murayakora mwebwe igihugu cy'Imalawi murakora amadolari murari gusaba yandukanye oya wakundi yandiki nawe narinzi ariko afise amadolari urayavunja ko none wowe urayafise ndayafise jewe ndayafise n'ubu ingenzi ikabura amadolari ndayafise barumva rero yuko bariko baravuga na jewe tukayaga mu kirimi cabo ngo mbega harya wewe uri hehe Malawi ihumazi ngo niwubake ukora ibitendo mu kumenyeshamana kandi ni Murundi urarega mwari kunzi ngo mu mwanya baca bambwira bati sarabasa ayo mahera ufise Malawi tuyagabura ndashaka kwiga naho rero nta kundi none turi gute ntakundi gusiga twara makeya nandi twara ya amadolari ayo gukora
musa wa kabiri abo bantu yabazi neza yuko narababonye none ko nababonye ko mu gihe cyabo atakeya tuziriki batuzanira bw'ibiki mbega ntibazi yuko twakiriye bwegurira hino nabo bakiriye mbega ntibazi yuko twagweshejwe bwegurira nabo umunsi umwe kiwe n'umwungere yambwiye ati wamagarike sinzi icyo narinda muhanuni ari kubikurazi ubonye agira amagarike namubwira none wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika mu misiyo yawe y'urubuga mugabo ntiwampamagaye ufise ububasha bwo kumbuza kuza kukubutuka mu kiyaga canke mw'isoko mu rugo sogenda ndamukuri uzombuza se yaciye abwira ati yoga ivyo niko je narahamagawe n'Imana ndazi ko umunsi umwe nzopfa ndazi ko umunsi umwe nzopfa jewe imboho yarangarukiyeko ndahandi induta niko ndatanguje ubutumwa induta muri Tanzania bambwira barambwira bati we bazokwica bateguye kukurasa kandi bari bateguye kumundasa ndabibona nari usanga kirete ko nkorera kuri Tanzania naremeye ndaja kuvuga ubutumwa ariko Imana iraho igihe twatanguje ubutumwa muri Zambia tuzanye n'umwungeri wa mbere muri Songisi baratubwiye bati umunsi muri icyo canke muragesera yabwiye ati mugabo ko tureke kuvuga singeka yavuga hanyuma rero bandita banyica banyice tuzokura ku kivi yaciye abwira turavuga jewe kandi naciye ndabuvuga neza cane naciye ndabuvuga kandi naco bagize barapfuna kandi mugiye guca turatanga ishengero ry'iwacu abo turabava ibujumbura haratanga ishengero rya Pentekote uwitwa Yakobo Selemani yaramukumbani waratanguza aravuga ubutumwa arakora harakurikira uwundi yitwa Mukariza abo ndabazira harakurikira Mukariza hanyuma harakurikira Mafefere Manase abo baravuze ubutumwa Bujumbura y'abungere baraza harakurikira Biyumbe ko Samweli n'umutambyi muri Canada none bataracere uduteka ishengero ry'Imana abo babara abo bigora akorira abo bungere baturongoye nibo bigora botikira ikuki bataje inama ngo bahuguze bari kiguhuza barongowe na Biblia none Biblia yaranga Yesu turi mw'ishengero dukwiye kuraba icyo tuvuga inyanza bati ari n'amashengero atandatu yatanguye harabaye Kidebuye arahunguka Kidebuye arashishikara ishengero ry'Imana ariko apfuye ubu hariho karenze usharika kandi aciye ubwenge none Kidebuye akiriho Nyanza Lake harice Nyanza Lake yari harice onze na jekate yari enda by'ukuri dusenga Imana ishengero dusenga Imana kugira ngo uko mvuga ubutumwa gatoya twaguruke turire Imana
nta rindi jambo tuguma tuvuga duti yemwe bungere umviriza aya majambo yabo murongoye, murengera ivyo bibatandukanya vyose, murengera izo nyungu zanyu zose, maze musubize hamwe nk'uko vyamye, musubire mukora ibintu nk'uko mwamye mubikora. Niyo mwabikora uko muzoba musubije ishengero ry'Imana ku murongo. Mutabikoze uko naho murumva yuko muriko murasambura igikorwa c'Imana. Ariko abari mw'isi ngo bakizwe nawe, iyo niyo ntsinzi y'abamwizeye. Yesu mwami, maje mw'isi yasaze turushe, tunanijwe n'ivyaha dufise amagorwa. Aritangamanikwa ku giti kubwacu, amaraso yiwe atoza ivyaha. Kuko Imana wacira abari mw'isi, ariko abari mw'isi ngo bakizwe nawe, iyo ntsinzi y'abamwizeye. Kuko Imana ucira abari mw'isi, ariko abari mw'isi, abari hano mw'isi ngo bakizwe nawe, iyo ntsinzi y'abamwizeye, niyo ntsinzi